Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Reka mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu ca gatondo turigenekerezo ni rya 17 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka turi mu 2026 n'amakuru menshi abagiye agenda aravuga ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibigenda bisa n'ivyononekara mu bice bigiye bitandukanye biriko biraberamwo imigwano hano ku butaka bw'igihugu cha Kongo. Abicwa baricwa, abakomeretswa barakomeretswa ndetse n'abangazwa bakomeza kwangazwa nk'uko mugenda murabibona mu bice bigiye bitandukanye muri kino kiganiro. Mu nkundire inzenda babwire bimwe mu bimaze gukorwa canke mu bikomeza gukorwa ku mirongo y'urugamba ndetse bikaboneka neza yuko abatari bake bo bamaze kuba bahasiga ubuzima. Turaje tubabwire ku bijanye n'icegeranyo cakozwe na Human Rights Watch. Ni nababwira yuko Human Rights Watch ari imwe mu bikurikiranira hafi ibiko birabera ku butaka bwa Kongo. Muri kino cegeranyo ikaba yavuze yuko yavuze ku bijanye n'abakubitwa ndetse bokongera barapfa abandi bakaraswa mu gihe intambara zo muri Kongo zigihinanye, ndetse bakaba bakoze ubushakashatsi nk'icegeranyo ku bijanye n'amabi igihugu cy'u Rwanda cyakoze mu gihugu cya Kongo gifatikanije n'igihugu n'umuhari w'inyeshamazi igihugu cy'u Rwanda nyene M23. Ibi vyose biri mu cegeranyo kirambuye c'ivyo Human Rights Watch yavuze ku gihugu cy'u Rwanda na AFC/M23. Ariyo mpamvu ndabasaba kubabwirira kubatumira yuko tugomba gusangira no majambo amaze ikino cegeranyo kimaze gukorwa ku vyaha u Rwanda na M23 bamaze gukorera ku butaka bwa Kongo. Ndazi neza yuko muri benshi bikene kuvyumva ni bibi cyane, birateye isoni ubwo abasikare b'igihugu cha FARDC bagenda baricwa, abandi babohwa, abandi bugaranwa mu kumba kamwe, abandi batagaburirwa. Ni byinshi mutamenye vyagiye birakorerwa abasikare ba FARDC nyuma yuko igisegara nka Goma na Bukavu vyigaruriwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo twaje tubirabire hamwe ndetse tubarabire hamwe n'uburyo bagiye barakubitwa, bamwe bakicirwa ku karubanda, abandi nabo bakaraswa mu buryo buboneka canke bakabarasira mu ruhame mu Kinyarwanda. Rero muze tubane muri kino kiganiro dushobore kubabwira ibitari bike mutagiye muramenya vyagiye birabera ngaha ku butaka bwa Kongo bikozwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse mu izina rya AFC/M23. Human Rights Watch nishira hamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu rimaze imyaka itari mike risohora amaraporo avuga ku ntambara ziko zirabera mu burasirazuba bwa RDC. Mu maraporo ya vuba Human Rights Watch ivuga yuko ifise ibimenyetso vyerekana ko u Rwanda rudatanga gusa ubufasha kuri M23, ahubwo hari n'abasikari b'u Rwanda RDF bagira uruhara rutaziguye mu bikorwa vya gisirikare vya AFC/M23. Human Rights Watch nkuko ibivuga mu ntango zo mu mwaka wa 2025 M23 yafashe ibisagara bikomeye nka Goma ndetse na Bukavu. Human Rights Watch ivuga ko ivyo bikorwa vyashigikiwe cyane n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakoresheje ibigwanisho bigezweho kandi bakagira uruhara mu kuyobora ibitero. Human Rights Watch ivyaha ishinja M23 n'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda muri raporo zayo. Human Rights Watch ivuga yuko M23 n'abasikari b'u Rwanda bagirizwa kwica abasivili atamanza zibanje, gufata abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko, gukorera abantu iyicarubozo, gufata abana ku nguvu kugira ngo binjire mu gisirikare ca AFC/M23 ndetse no gukoresha abantu mu bikorwa vy'agahato, gukorera abagore n'abigeme amabi afatiye ku gitsina, kwimura canke kwirukana abene igihugu ku nguvu. Human Watch muri ruhuhuma umwaka wa 2025 Human Rights Watch yatangaje ko abagwanyi ba AFC/M23 RDF bishe nibura abasivile 21 mu gisagara ca Goma. Bamwe mu bishwe barashwe mu mutwe, abandi imibiri yabo iboneka yaratabwe ahantu hatandukanye nkuko vyagiye biraca mu nyamakuru bitandukanye nka Reuters. Kubakurikirana hafi ibijanye n'umutekano canke n'amakuru y'ibiriko birabera ku butaka bwa Kongo. Ikibazo
c'iyimugwa ry'abenegihugu ku nguvu. Raporo yasohowe na Human Rights Watch muri Ruheshi mu mwaka wa 2025 yavuze ko M23 yimuriye ku nguvu abantu barenga 1500 ibakuye muri Kivu ibajana mu gihugu cy'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko ivyo bishobora gufatwa nk'ivyaha vy'intambara kubera ko amategeko mpuzamakungu abuza kwimura abasivile ku nguvu mu gihe c'intambara. Human Rights Watch nk'uko ibivuga, bamwe muri abo bantu bari bafise ibibaranga vy'abakongomani, ariko M23 yabagiriza ko ari abanyarwanda canke ko bafitaniye imigenderanire n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya igihugu cy'u Rwanda nka FDLR. Human Rights Watch raporo shasha mu 2026 muri Ruheshi 2026, Human Rights Watch yasohoye raporo yiswe That Was Everywhere ivuga ko RDF na M23 bakoze ibikorwa vyo gufata abantu benshi ku nguvu, kubafunga mu buryo bunyuranye n'amategeko no kubahatira kwinjira mu gisirikare ca M23. Raporo ivuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbagiza harimo abasivile n'abahoze mu gisirikare ca FARDC no mu gipolisi bafashwe n'igipolisi ca Congo, bafashe bakajanwa mu makambi y'imyimenyerezo ya gisirikare. Human Rights Watch ivuga ko hari ivyemezo vy'uko bamwe muri abo bantu bakorewe iyicarubozo, ibikorwa vy'agahato ndetse bamwe bakicwa. Aho Human Rights Watch ivyo u Rwanda gwishura, leta y'u Rwanda yo yama ihakana ivyo birego. Kigali ivuga ko ikibazo nyamukuru ari kubaho kwa FDLR, umugwi u Rwanda rubona ko nkugizwe n'abagize uruhara runini canke rutaziguye muri genocide yabaye mu mwaka wa 1994. U Rwanda rukavuga ko ibikorwa vyago bigamije gukingira umutekano wago imbere y'iterabwoba rituruka kuri FDLR. Human Rights Watch incamake mu majambo make, Human Rights Watch ivuga ko u Rwanda rushigikiye kandi rufasha M23 mu gisirikare RDF n'abagwanyi ba M23 bagirizwa kwica abasivile no gukora ivyaha vy'intambara. Hari abantu bimuwe ku nguvu bajanwa mu bihugu bigiye bitandukanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko nayibabwiye. Ibi rero nivyo Human Rights Watch muri raporo imaze gukora, nkomeza kubabwira uko vyifashe nk'uko bivugwa kandi muri raporo ya Human Rights Watch yasohowe muri Ruheshi 2026. Ibigo vya gisirikare vya Rumangabo ndetse na Canzu biri muri Kivu y'Amajaruguru canke muri Nord Kivu vyakoreshejwe na M23 hamwe n'abasirikare b'u Rwanda RDF nk'ibigo bikuru vy'imyimenyerezo naho bafungira abantu bafashwe ku nguvu. Human Rights Watch ico ivuga kuri Rumangabo, Rumangabo yahora ari kambi ya FARDC. Human Rights Watch ivuga ko kuva mu mpera z'umwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2025 M23 yahinduye ikigo c'imyimenyerezo ya gisirikare, aho niho bajana abasirikare ba FARDC, abapolisi, wazalendo hamwe n'abasivile bafashwe mu bice M23 yari yamaze kwigarurira. Abahoze bafungiwe muri Rumangabo babwiye Human Rights Watch ko bahatirwa cyane kwinjira muri M23, bakubitwa cyane iyo bagerageje guhunga, hari abicwa imbere y'abandi kugira ngo babatere canke batere ubwoba. Hari abakora ibikorwa vy'agahato nko guca amabarabara, gutwara imizigo, kuvoma amazi kure cyane, aho Human Rights Watch ivuga ko yakoresheje amafoto afatwa n'ivyogajuru satellite kugira ngo yerekane abantu ibihumbi bajyanwe muri iyo nkambi. Hari n'ivyobo byinshi vyavuzwe ko vyahambwemo abantu bapfiriye muri iyo nkambi. Ico Human Rights Watch ivuga kuri Canzu ni kambi iri hafi y'umupaka w'u Rwanda n'igihugu ca Congo. Human Rights Watch ivuga ko M23 yatanguye kuyikoresha kuva yayifata mu mwaka wa 2022, ariko ibikorwa vyayo vyarushirije kwiyongera mu mwaka wa 2024 no mu mwaka wa 2025.
ababajijwe na Human Rights Watch bavuze ko abasore n'abana bafatwa ku nguvu bakajanwa icanzu bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare imara amezi menshi. Abagerageje guhunga baricwa bagakubitwa bikomeye cyane. Hari abana bato gushika ku myaka igera kuri 12 bavuzwe ko bahatirwa kwinjira mu gisirikare ca M23. Uruhara rwa RDF nkuko Human Rights Watch ivuga ko muri izo nkambi zombi canke zose hari abasirikare b'u Rwanda RDF bakorana na M23. Raporo ivuga ko bamwe mu bahoze bafungirwayo babonye abasirikare b'u Rwanda mu myimenyerezo no mu kugenzura abafungwa. Human Rights Watch ivuga yuko leta y'u Rwanda yo ivyo Human Rights Watch ivuga leta y'u Rwanda yo ikomeza kubihakana mu majambo make nkuko Human Rights Watch bivuga. Rumangabo na Canzu nizo nkambi zikuru za M23. Aho niho hajanwa abasirikare bafashwe, abawazarendo ndetse n'abapolisi n'abasivile. Hari n'abahatirwa kwinjira muri M23 nkuko nakomeje ndababwira muri kino kiganiro. Iyicarubozo, ibikorwa vy'agahato ni no kwicwa y'abagerageza guhunga. Human Rights Watch ivuga ko RDF yagize uruhara rutaziguye muri ivyo bikorwa vy'ubwicanyi, ariko u Rwanda go rukomeza kubihakana. Muri raporo yo muri 2026 nkuko mwavyumvise yiswe It was everywhere, Human Rights Watch ivuga ko yakoranye ibiganiro n'abahoze bafungiwe muri Rumangabo ndetse na Canje muri izi nkambi canke muri ibi bigo vya gisirikare bijijwe amahugurwa ku basirikare, kandi bavuga ko babonye abantu bakubitwa gushika bapfuye, abandi bakaraswa igihe bagerageza gutoroka. Ariko ni ngombwa kumenya ko Human Rights Watch yerekana ibi nk'ivyashingiye ku buhamya bw'abatanga bishinga ntahe n'abarokotse, kandi isaba ko hokorwa amatohoza yigenga kugira ngo vyemezwe mu buryo bw'amategeko mpuzamakungu. Aho Human Rights Watch mu buhamya bumwe uwigeze gufungirwa Irumangabo yavuze ati mu nta yashoboye gushinga, yavuze ati bica abantu imbere y'abandi bose, bamwe bapfa kubera ibiboko, abandi bakica kubera amasasu. Uwo muntu yavuze ko yabonye abagabo batandatu bo mu cyumba yararimwo bishwe. Aho Human Rights Watch ivuga yuko abandi bahoze bafungiwe aho bavuga yuko gukubitwa byari bisanzwe, ku buryo umuntu yashobora gukubitwa kubera gusaba amazi, kurondera ibifungurwa, kugenda gahoro canke kuvuga ururimi rw'iringara. Hari abavuze ko bamwe mu bapfuye inyuma yo gukubitwa cyane. Human Rights Watch ivuga ko kandi abantu benshi bavuga ko bagerageza gutoroka bahanwa bikomeye cyane. Bamwe mu bahoze bafungiwe muri izo nkambi bavuze ko babonye abantu barashwe kandi canke bagakubitwa gushika bapfuye kubera ko kugerageza guhunga. Hari n'uwavuze yuko umugenzi we yafashwe akekwa ko yafashije uwahunze, hanyuma mwijoro yumva urusaku rw'amasasu, umurinzi amubwira ko ayo masasu yari ayo kwica uwo mugenzi wiwe. Kubijanye n'igitigiri cy'abapfuye, Human Rights Watch ivuga yuko vyoroshe kumenya neza, gusa hacukuwe ivyobo rusangi vyose bivugwa ko bihari. Ariko abahoze bafungiwe muri Rumangabo na Canzu bavuga ko hari amajana y'abantu bapfuye hagati y'umwaka wa 2025, bamwe bazize inzara n'inyota, abandi bazize indwara zitavuwe, abandi bazize ibiboko canke ukwicwa. Hari uburorero bw'umusirikare wa FARDC yafashwe muri Ntwarane mu mwaka wa 2025, yavuze ko hari iminsi bagomba abantu 6 canke 8 ku munsi, plutôt bahamba abantu 6 canke 8 ku munsi. Rimwe na rimwe bakagera ku bantu bagera kuri 16 bishwe ku munsi
umwe yavuze yuko abapfuye bazize gukubitwa, kuraswa, indwara n'ubuzima bubi bwo mu makambi. Uwo wundi muntu yapfungiwe icanzu yavuze yuko ati kubona ikiziga cari ikintu gisanzwe cyane, twakanguka mu gitondo tugasanga hari abantu bapfuye hafi yacu, twarabahamba mu vyobo binini binini ivyo bita amafosse commune. Uwo nawe yavuze ko yagiye ahamba imirambo inshuro nyinshi kandi ko hari abantu benshi bapfaga kubera ko ibikorwa vy'agahato nkuko nagenda babwira, ibihano bikomeye, inzara n'ibindi. Muri make raporo ya Human Rights Watch ivuga yuko hari ubuhamya bwinshi bwo bavuga ko hari abakubiswe gushika bapfuye, abarashwe igihe bagerageza gutoroka, hari abapfuye bazize inzara, inyota, indwara zitavuwe, hari n'ivyobo rusange bivugwa yuko vyahambwemo abantu benshi. Ivyo vyose ni vyashikirijwe na Human Rights Watch ishingiye ku buhamya bw'abarokotse n'abahoze bafungiwe muri izo nkambi nagenda babwira, harimo Rumangabo ndetse na Canzu. U Rwanda na M23 wabo barahakana canke bagahakana igice c'ivyo birego. Nkuko bibandanya bivugwa na Human Rights Watch, abasirikare ba FARDC n'abapolisi bishikanye canke bafatiwe mu bice vyagenzwa na M23 bakajanwa muri Rumangabo, bavuga ko ubuzima bwabo bwari bugoye cyane. Benshi baryama mu vyumba binini binini, harimo abantu benshi cyane, hari ivyumba byaba birimo abantu hagati y'abantu 200 n'abantu 50, baryamana hasi atakantu na kame gashashe, begeranye cyane mu makasho, ico novuga mu Kirundi mu mabohero yo muri izo nkambi. Bamwe bavuga yuko hari ivyumba byarimo abantu 200 gushika ku bantu 300, ahandi hakaba ivyumba birimo abantu 1000. Abafunzwe bavuga yuko kutaronka aho kuryama byari bisanzwe kuko abantu benshi abantu bakomeza kuba benshi cyane. Yesko vyerekeye naho ibifungurwa, Human Rights Watch ivuga yuko bahabwa ibifungurwa nke cyane nica ntikize, akeshi rimwe na rimwe canke kabiri ku munsi. Hari abavuze ko bahabwa agace gato k'ikigori canke ibiharage bidahiye neza. Abandi bavuga ko abantu 3 basangira igikombe kimwe cy'amazi ku munsi. Inzara, inyota cyari ikibazo gikomeye cyane, amazi yari make cyane. Hari abavuze ko banywa amazi yo mu vyobo ayagwa ku mabati, ico bitwa marikano mu rurimi rw'ikirundi, canke yegeranira ku mabati kugira ngo gusababeho. Bamwe bavuga ko kugerageza kunywa amazi utabirekuriwe vyashobora gutuma ukubitwa canke ugahanwa bikomeye, bikakwandukiramwo urupfu. Kubijanye n'isuku, ubuzima bwari bubi cyane. Umwe mu bahoze bafungiwe aho yavuze yuko bamaze amezi agera kuri 2 badafise uburyo bwo koga neza, kandi amezi 3 badahanaguye amenyo, ico bitwa kwiblosa. Indwara zarakwiragiye kubera umwanda, ubucucike no kubura amazi meza. Ubuvuzi bwo nyene bwari hafi yo kutabaho, niyo umuntu yagwara cyane canke yakomeretse, akenshi ntiyaronka imiti canke umuganga vyamwandukiramwo gupfa. Abantu benshi bivuga yuko bapfuye bazize indwara, inzara, ndetse n'umunaniro n'inyota kubera ko ivyo bitari bihari. Ikindi Human Rights Watch ivuga ko uko abantu bakora ibikorwa vy'agahato buri munsi, guca amabarabara, gutwara imizigo iremereye, gutema ibiti no kuvoma amazi kure cyane, ivyo vyakogwa nubwo umuntu yaba agwaye canke ananiwe, ntabwo vyarabangura afise ikibazo kica nk'ikindi, barabizana bino koko kugira ngo bishobore kwica canke kunaniza, bitume impfu zigwira kuraba bafungwa bari bafunzwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri rusange nkuko ubuhamya bwakoranijwe n'iki kigo Human Rights Watch bubivuga, abasirikare n'abapolisi benshi bajanwe Rumangabo bavuga ko
babayeho ubuzima bubi cyane, ndetse ubuzima bwatumye bicuza igituma basigaye muri biriya bice, ubuzima bwatumye ndetse bagarura agatima kabo kuri leta yabo, mu gihe bobe abatari bake bari bishikanye muri M23, abandi nabo bakaba ifungwa bakisanga bamaze gufatwa kubera ko komandema yari mbi cyane igihe bino bisagara vyagiye birafatwa. No babwira yuko ivyo Human Rights Watch ivuga ku buzima bw'abafashwe bajanwa muri ivyo bigo vya gisirikare nababwiye Rumangabo na Canzu vyagiye biraba ivyakayobera bahinga. Human Rights Watch yasohoye icegeranyo kinini cyane c'amapaje menshi citwa urupfu rwari hose. Muri ico cegeranyo Human Rights Watch ivuga ko yagiranye ibiganiro bigiye bitandukanye, baravuga barayibwira ubuhamya bw'ibyagiye biraba. Muri make cari cegeranyo giteye agahinda, amaganya n'agahinda, kubera ko ivyo bakoregwa biboneka neza yuko yaramadira n'agahinda canke yaramaborogo kubakoranye n'izi nyeshamba z'igihugu c'u Rwanda canke abashoboye gufatwa n'izi nyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Rero ivyo nivyo no babwira kubijanye n'icegerano cyasohowe na Human Rights Watch kugira ngo bashobore gusiga habona ndetse banafukure leta y'u Rwanda uruhara rutaziguye ifise ku kwicwa kwa bene igihugu ba Kongo, ndetse yari muri yanze yo kubabwira abishwe, abarashwe n'ibindi vyinshi bibi byagiye birakorerwa abene igihugu b'abakongomani mu vyagiye birakorerwa ngaha ku butaka bwa Kongo. Iki rero akaba ari part 1 y'icegeranyo Human Rights Watch imaze gukora. Nkaba nizeye kandi ndabayamereye yuko nidushobozwa tuzokwama kuko nivyinshi imaze gukorwa na Human Rights Watch tuzokwama tubakorera ibice bigiye bitandukanye. Iyi akaba ari part 1 y'ivyo canke y'amatohoza canke raporo ya Human Rights Watch nkuko nabibabwiye. Nkaba ndetse nanadose kanyo kubabwira ndanabasobanurira mu kirundi ciza Human Rights Watch cari cyo kubari batakizi. Negenda basubiye Human Rights Watch ari ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu. Reka renda bikibanure mwebwe mwese mubanye natwe muri ino analyze canke mubumvirije hamwe natwe kino cegeranyo cakozwe niri kikigo mpuzamakungu kijeje agateka kazina muntu Human Rights Watch. Nizere ko wamaze kudukurikirana, woza muri commentaire ugatanga igitekerezo cyawe canke icifuzo cawe. Ndagusabe no gukora subscribe kuba tarabikora kugira ngo tubandanye tubabwira amakuru abari karavugwa ku mirongo y'urugamba, ndetse tuza gufata kanya kandi karisakire kugira ngo dushobore kubabwira ivyiriwe biravugwa ku mirongo y'urugamba, ndetse tunababwire byinshi mutashoboye kumenya cyane tuzigiye turisunga bino vyegeranyo vyasohowe na Human Rights Watch nkuko twababwitwe tubabwira ibice bigiye bitandukanye. Iyi akaba ari part 1. Jewe ntwa Cody The Black, iyi ni Cody Empire, making sure ko wamaze gukora subscribe, hama ufyonde kuri like, hama ufyonde muri commentaire wandike uduze imitima cyangwa amadrapo kugira ngo ushobore kutwereka yuko ubu uri kumwe natwe 5 kuri 5. My name is Cody The Black. Bye bye.